Bakunzi ba Holy Canaan TV, numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nta kindi ukwiriye muri w'ijuru n'isi atari gushimwa naho waremye, nta kindi ukwiriye atari kuririmbwa no gutazirwa nabo kuko watugiriye neza Mana. Waduhaye Kristo ngo adupfire ku musaraba ndetse utwereka urukundo rutangaje mu kwemera kumutanga kugira ngo apfe mu gishingo cyacu. None reka tugushimagize kandi tuguhimbaze kuko turabana mu rugo uyu munsi, turegera intebe yawe tudafise ubwoba ko tuzi neza ko dukunda kandi tukamenya ko na Kristo aho ari buryo bw'intebe yawe atuvugira buri munsi. Mana nushimwe kandi nuwubahwe na bose mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo uharanire kuba muri aba bahigwe Imana yishimira. Haleluya. Ubiharanire kuba guharurwa mu bahigwe. Haleluya. Imana ivuga ngo abana bahigwe ndabanezererewe, abana bakunzi banje, abana inshuti zanje. Haleluya. Kuko si bose bitwa bahigwe. Haleluya. Reka dusome rero ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 5, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'11. Haravuga ngo abonye iryo shengero aduga umusozi, amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera. Ahera ko arabigisha ati, harahiriwe aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Harahiriwe abatuntuye kuko ari bo bazokwirugwa. Harahiriwe abatekereza kuko ari bo bazoragwa isi. Harahiriwe abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko ari bo bazohazwa. Harahiriwe abagira imbabazi kuko ari bo bazozigirirwa. Harahiriwe abafise imitima itanduye kuko ari bo bazobona Imana. Harahiriwe ababanguranya kuko ari bo bazokwitwa abana b'Imana. Harahiriwe abahamwa bahogwa kugororoka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabarementaniriza ibibi byose babampoye. Amen. Murumva Yesu yariko arigisha abigishwa biwe, ababwira abantu Imana yishimira, abantu Imana ibona ikanezerwa. Haleluya. Ikabita bahigwe kuko bamenye guhitamwo neza. Haleluya. Kuko bafise umutima nk'uw'Imana. Wa mbere ngo Yesu yavuze ahimbara umutima w'Imana ngo naboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Aboro mu mitima no kuvuga n'abantu bama banyotewe ijambo ry'Imana, bafise ubworo bw'ijambo. Haleluya. Bumva bashaka Imana batarayimenya, bumva bashaka guhishurirwa urukundo rw'Imana buri munsi, bumva bashaka guhishurirwa ineza y'Imana buri munsi. Mbe nawe uri umworo vy'ukuri mu mutima wawe, urumva vy'ukuri ufise inyota. Ega hari n'abashika ahantu bakumva umengo barayimenye, baramenyanye nayo, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana tuyiza gace. Haleluya. Imana igenda itwihishurira ko twegera tuyegera, igenda twishuri. Nta muntu azi Imana 100%, nta numwe abaho. Haleluya. Rero umworo umuntu afise iyo nyota, afise iyo nzara arahiriwe. Haleluya. Imana ibona ko ari umuhigwe kuko abashaka kumenya davantage. Rero umuntu w'Imana gutera intege, nanje nitera intege nukuri tugira inzara n'inyota. Haleluya. Ngo harahiriwe abatuntuye kuko ari bo bazokwirugwa. Urumva hariho abantu batuntujwe n'abanyavyaha, batuntuzwa n'amababera mw'isi, bagasenga batabaza ijuru. Haleluya. Barababaye, baratuntuye. Urazi ko hari umuntu abona n'abanyavyaha akabona ntacyo bimubwiye, nta no gufukama ngwarire ngwabwira Imana ati Imana tabara aba bana, tabara aba bagabo, tabara abagore, tabara irihanga, tabara isi yuzuyemo ibyago. Ariko umuntu arajwe ishinga n'ibipfa, agasenga Imana, akarira Imana ijoro n'umurango, uwo n'umuhigwe mu maso y'Imana kuko ababajwe n'ibibabaza Imana, kuko ibyo bibaza umutima w'Imana. Rero nawe byaba bikubabaza, menya ngo uri umuhigwe mu maso y'Imana. Haleluya. Haleluya. Ngo hahiriwe abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko ari bo bazohazwa. Urumva ufite inzara
uguma ubona ko hari ibyo utarashikamwo, hari urugendo ushaka kugera, ugomba gutera intambwe buri munsi. Haleluya. Wegera gusa na Kristo, ugomba kugera ikirenge mu ciwe. Haleluya. Urahiriwe wowe ufise inzara n'inyota byo kugororoka. Wowe n'icaki kubaye ko hariho abantu niyo bakoze icyaha umumenga nta cyabaye bakakibundikira, mugabo ufise inzara n'inyota himbara umutima w'Imana yanka icyaha n'igisa naco. Haleluya. Haleluya. Ngo hahiriwe afise imitima itanduye kuko ari bo bazobona Imana. Urumva umuntu afise umutima utanduye, umuntu niyahuye n'icyaha yihana uwo mwanya nyene atabika. Mbega murazi ko hari abantu naho bakijijwe by'ukuri usanga imitima yabo ari nk'akaburi, bahambyemwo abandi, bahambyemwo ibyaha, bahambyemwo ibintu bipakiye mu mitima yabo. Ariko uwo si umuhigwe n'uwukuramo, n'utemera kubika muri we ikibi icyo ari cyo cyose. Haleluya. Ikibaye cyose akagomba kwitandukanya, uw'Imana imwite muhigwe. Haleluya. Haleluya. Muntu w'Imana uharanire kuba umwe mura, sirese umwe mura, ube nkaba Yesu ariko aravuga. Haleluya. Wanka icyaha n'igisa naco, ntubike ntutare mu mutima wawe. Haleluya. Ngo harahiriwe ababanguranya kuko ari bo bazokwitwa abana b'Imana. Umuntu w'umunyakuri, umuntu ahagarara neza, agaciziroranye, umuntu adateranya, umuntu atanezerwa n'abankana, umuntu akunda ubumwe, uyahimbara umutima w'Imana, uyari mu bahigwa Imana yishimira. Niyo abonye abatumvikana agira ibishoboka byose kugira ngo abumvikanishe. Haleluya. Uyakora ku mutima w'iki, akora ku mutima w'Imana. Si choma we nanje uyu munsi tukiyemeza. Haleluya. Kuba umuhigwa himbara umutima w'Imana, tugakora uko ijambo ry'Imana rikorera tubwira. Haleluya. Ngo harahiriwe abahamwa bahogwa kugororoka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Muvyumvise? Bantu b'Imana, hari abantu bahamwa by'ukuri bakibwa no mu miryango yabo, ariko akaguma yizigiye Imana, akuguma ahagaze, akaguma ngo ico namenye, uwo namenye sindamuta. Hari amatemwanyaje maze imisi ndaba mu bihugu by'Abayisilamu bizera Kristo bagahebana ubuzima bwabo, bagahebana ubuzima bwabo, abandi bagaca mu mageragezwa ateye ubwoba, ariko bakavuga bati ntitumwihakana, umwami w'amahoro twaramubonye, umwami agira neza twaramubonye, bakemera bagaheba ubugingo bwabo. Harabapfa, haraba parvena, umwami akabatabara akabacisha mu nzira zigoye bakabisohokamo, ariko bakaguma bizeye uwo mwami, bagashingira intahe umwami. Haleluya. We nawe uyu munsi Imana iri kwirakubwira ngo ushingire intahe umwami aho uri hose. Haleluya. Kuko hari n'ibihe umuntu ashikamo Yesu akamudepoza, agakiza kakadepoza, akavuga ngo uyu munsi ndasubiye mu mubiri wacu. Haleluya. Mugabo mbanze mve muri ibi, ariko arashaka ngo tumushingire intahe aho turi hose. Ngo namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama, bakabarementaniriza ibibi byose babampoye. Ngo munezerwe muhimbagwe kuko impera zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko uko ariko bahama abavugishwa n'Imana babitangiye imbere. Amen. Urumva ngo natwe nitwashikwa n'ibyago nk'ibyo tugahamwa tuzira izina ry'umwami, ngo tuze tunezerwe duhimbagwe kuko tubikuye impera mu ijuru. Bantu b'Imana, ukuri umwe wese yirabe. Ndega by'ukuri urafise inyota yo kumenya Imana, kuyimenya davantage, ntunezerwe n'urugero ugezeko. Mbega wumva uvyukuri ufise inyota yo kubona abandi bakizwa, urafise umutwaro, urababara, uri umuntu abangurukanye, uri umuntu akunda amahoro, uri umuntu akunda ubumwe, uri umuntu ashaka guhagararira ico yakiriye, ntakane ukuri kw'ijambo. Rero umwe wese yirabe avuga ngo ndagomba by'ukuri kuba umwe
mubahimbara umutima w'Imana. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirira. Mwami wanje, Mana yanje, singene no gushimira, singene no kuvuga, nukuri akanwa kanje karaga amajambo akaba makene, nkabura ingene no gushima, kuko mukunzi mwiza uradukunda kandi utwifuriza ibyiza buri munsi, utwigisha buri munsi. None nyaguhoraho ndasenze ngo Mpwemu w'Imana akomeze guherekeza iri jambo, ryagure mu bugingo bwacu twese, kugira ngo tugere ikirenge mu c'Umwami wacu. Urakoze, icyubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.